bakristo mwese umuryango w'Imana tuzirikane gatonya iri jambo ry'Imana twumvise. Hariho ijambo bavuze ngaha ngo ishengero ryose ryari ryaje kurorera ribonye bibaye risubira inyuma ryikubita gukiriza. Bavukanye mwese buri mwaka twama turinahaza uyu munsi mukuru nk'uko mubibona urimwo inkuru nziza y'ubwami bwa Yezu, imwe twumviriza tukiri harya hanze, n'inkuru nziza y'uko babara kwiwe iyi duhejeje kumva baturirimbira. Naho imigigwa ya Mariya yindi umwaka wose mugerageje kuza muratega amatwi, umwaka wose wamufise inyigisho yawo ifatiye ku mwanditsi w'inkuru nziza abaramukiwe kudushikiriza iyo nkuru nziza. Nk'uyu mwaka tuzirikana ukubabara k'umukama wacu Yezu Kristo nk'uko twagushikirijwe n'umwanditsi w'inkuru nziza Luka mweranda. Niyo nkuru nziza bahejeje kudusomera. Inyigisho nkuru aduha ni yuko duhejeje kumva ibi vyose vyabaye, mwumva muri uru rubanza bimeze nk'akamaramaza, duhejeje kuvyumva ko twoheza tugahinduka tukamera nk'iri shengero ryose ryari ryaje kurorera. Mwumvise ngo ryasubiye inyuma ryikubita gukiriza kuko ritahuye ko ryarahenzwe mu kwicisha intungane ku gakungero, ku gakuku, kandi bicishije intungane yabagumaniye urukundo n'ikigongwe bose. Ese natwe uyu munsi twumvise rero ivyo vyabaye, twotaha twahindutse. Umwe wese mu bubegito yoba arimwo, kandi umwe wese niwe amenye ububegito buba bumubereye nabi, agahezera agahinduka. Nkako nyene nk'uko muvyumvise, Yezu yababaye nk'intungane, ntiyigeze ata ubwoko bwiwe bwo kuba umwana w'Imana. Luka mweranda mu kubitwumvisha atwereka ko mu ntambuko zose z'aya magorwa Yezu yabonye ko Yezu yagumye yereka bose ikigongwe c'Imana. Mu vyo yaciyemwo vyose n'ivyo umuntu yobona yuko vyabwirizwa kumutsitaza, mbere akagira ati nawe ibi sinovyemera, ariko mu ntambuko zose uwo Yezu yamye azarereka abo bari ngaho umutima w'ikigongwe. Umve namwe, mu gihe umwigisha wa Yezu yagomba kumutabara mu guca ugutwi k'umugizi wa nabi, Yezu batubwiye ngo yaciye akora ku gutwi kwiwe aramukiza. Mu gihe naho yari ku muruho aduga umusozi w'i Karuvariyo, abonye abagore bagira bicwe n'intuntu, yitwararitse kuca bahoza ati, yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, ntimundirire, nimwirire mwebwe nyene n'abana banyu. Abonye abantu bariko baramwumvira ikigongwe, niwe aciye yerekana ikigongwe gisumbirije. Mbere n'abariko baramwica nk'uko mwavyumvise, bamwica rubi, bamubamba ku musaraba, yitwararitse kubagirira ikigongwe ati, dawe barekurire kuko batazi ico bakora. Eka no mu basuma babambwe hamwe nawe, yitwararitse kumviriza n'ukwemerera ijuru uwamutakambiye ko yomwibuka. No muri ico kiringo
yitwararitse kwibuka uwo wundi yaragowe. Nguyo rero Yesu, nyonga z'ikigongwe c'Imana dukwiye kwirukira n'ukwigana duhejeje kumva inkuru nziza nk'iyi. N'ivy'ukuri uburyo Yesu yifashe mu kubabara kwiwe, akagumana urukundo, akereka bose umutima w'impuhwe, bwarakoze ibitangaza. Iyo nyifato ya Yesu ubwayo yarakoze ibitangaza. Yatumye umugabo nka Petero yisubirako, kuko amwerekeje ko inyonga z'ikigongwe kandi yarahejeje kumuhemukira bibi. Byatumye kandi na Pilato umupagani yemera ko yicishije intungane. Bituma n'indwaza ngabo yari mu bamubamba inina hazimana iti nukuri uyu muntu yari mweranda. Maze ngo ishengero naryo ryari rikoraniye aho rirorera, ribonye ibibaye risubira inyuma ryikubita ku gikiriza. Ese twomenya kuza turikubita ku gikiriza natwe iyo tubonye ko twari twatwawe n'agakungero k'abandi tugakora ibidakorwa? Kuko rimwe na rimwe abantu barashoboye gukora ibintu batiyumvira na buhoro buhoro, kubera ko bari kumwe n'abandi bakabikoraho gakungero. Nkuko mwumvise aba bantu bicishije Yesu barushirizaho barushanwa kuvuga ngo napfe nabambwe, kandi wari kubaza umwe akamubaza mbega kuri kuravuga ngo nabambwe hari icyo yakugiriye? Hari nkumbure n'abatari bwumve n'uwo Yesu, n'abatari bwamubone, mugabo baciye baja mu gakuku k'abandi ngo nabambwe nabambwe. Bakristo mwese mwakoraniye ngaha ngo tuninahaza Imana twumvirize ibyabaye mu kubabara k'umukama wacu Yesu Kristo. Nguko nkunze kubibibutsa, ngira mwese mwumvise ko agakungero ari kabi, kuko kari mu byishishije Yesu Kristo. Burya agakungero karashobora no gutuma abatware bakora ibyo batokoze, kukabaha inkiki, bagahava bafata ingingo mbi. Nguko kwa Pilato yumvise igihugu kigumutse ngo napfe napfe, yaciye yubahuka kwicisha intungane y'Imana, kandi wenyene nk'umuntu w'umushinga ntahe ariko aravuga ati yamara nta na kimwe namubonye ko comwicisha. Ariko yumvise bagumutse aca arabikora. Nico gituma abavukanyi, haba mu ngo iwanyu, haba mu mibano yacu, mu mihari, mu mashirahamwe, eka no ku zindi nzego zose z'igihugu, twokwama twirinda kuza turafata ingingo twohejwe n'akaguma k'abantu, haba ari kugira ngo tubaryohereze canke ari kugira ngo tubikure. Ntibikabe gutyo. Ibanga ryacu ry'abakristo ridusaba kwama tubanza guhanuza umutima, tugafata ingingo ibereye ijanye n'ukuri n'ubutungane, kuko ingingo mwenizo arizo ngingo zihava zikubaka, zigatuma urukundo rushoboka, amahoro nyayo akaboneka. Burya nka Pilato naho yakoze ivyo kugira ngo abave imbere, nta mahoro yigeze aronka mu kurekura umwicanyi Baraba atanze intungane Yezu ngo bamwice. Mu yindi nkuru nziza bacu batubwira yuko ngo yahavuye afata amazi ngo agakaraba, nk'uko umenga ugiye gukaraba igicumuro kiri mu mutima, ayo mazi aca gikuraho. Ariko n'ikimenyetso cerekana ko ata mahoro yasubiye kuronka amaze gukora iryo shano, agakora ikibi nk'ico. Ukoze ikibi bizokugora kugira ngo utekane
kiretse wemeye kuva muri ico kibi. Kandi Imana yapfuye kugira ngo itwereke isoko twoza turagenda kuvomamwo uburyo bwo gukira ico kibi, tugasubiza umutima mu nda kuko dusubije umutima ku Mana. Ni ivy'ukuri kandi iyi nzira Yezu atwigisha mu nyifato yiwe mu gihe yari karababazwa arenganywa kandi ari ntungane, akagumanira bose umutima w'urukundo no kurondera kubakiza, turabibona twese ko ari inzira itoroshe kuri twebwe abantu mu magara make yacu. Mugabo ni kwa kwihatira nyene kwinjirira mu muryango upfunganye, kuko gukunda bose gushika no kuba ariko barakwicisha baguhora ubusa, si ivyo twebwe twokwishoboza kubw'ububasha bw'abantu. Ngako nyene nkuko mubizi kandi mwama mubibona kubw'abantu mu bubi bwacu, inabi yitugwa iyindi, uwugututse nawe ukamutuka, ukumenya ijisho ukamumena nabiri cyangwa ukamukura umubangabanga wose. Mugabo murumvise ko Yezu we atwigishije ko iciza arico kibwirizwa gutsinda ikibi. Ukugiriye nabi ukamuha ikigongwe, urukundo rugatsinda urwanko, kuko ariho ubuzima buhava bugatsinda urupfu. Ni nk'igitangaro gikorwa n'Imana, kandi dukundiye Imana yamirika irakora mwene ivyo bitangaro mu buzima bwacu. Ndabifurije rero mwese bakristu ko mwogirirwa iki gitangaro uyu munsi, mwebwe mwaje gusenga n'abandi bose bariko barasengera ahandi, ko Yezu Kristo yapfuye kugira ngo abashatse kumukurikira bose bakire. Ese amaraso yiwe yobafasha kuronka igitangaro nk'ico mu buzima bwanyu? Mwese mugasubira inyuma mwikubita kugikiriza muti ntitwari tuzi ko ivyo twahora dukora vyahora vyicisha umwana w'Imana mu ngingo ziwe n'ubu zikibabara. Nimwibuke ko mwamaze kwakira Yezu nk'umwami wanyu, mukamusanganira nka kumwe kw'abana b'Abahebureyi bimwe twatangurirako, maze rero kuraho hose mwoba mwaramwihakanye canke ntimumugwanire, kumbure kubera agakungero, ingorane z'ubuzima, ubwoba, isoni zo gushingira intahe Yezu, uyu munsi nimusubire kwihweza izi nyonga z'uyu Yezu yereka bose imbabazi n'impuhwe, mwisubireko kandi mufashe n'abandi kwisubirako, kuko uriko arabakorana inabi mutamuhanuye bizohava bibahamagara mu maso y'Imana muri rwa rubanza ntabanduka. Mpore ntibikabe ngo bihave bibahitana kandi mufise gihanura n'iri jambo ry'Imana. Ndabifurije mwese kuroranirwa kandi muze mugire iminsi myiza y'iyindwi nyeranda nk'uko musanzwe mubigira. Mubandanye mudusabira, natwe turabasabira kugira ngo twese tuje muri iyo nzira yo guhinduka, maze amaraso y'umwana w'Imana yadutangiwe ntahave ngo apfe ubusa kubera ko tudashatse kwakira urukiza rw'Imana. Imana ibahezagire mwese. Amen.